umuntu ni mayibobo muri make uburi mayibobo uraja muri ahantu kiraririyo kaja he ariko umaze kubaka cyo umaze kugira uruvyaro ushaka kurara kure y'abana itandukaniro rihari hari byinshi bihinduka. Hello ndabaramutse cyane abakunzi ba Roy TV, abakunzi b'ibiganiro byacu ari byo byanyu kandi nongere ndabipfuriza n'umwaka mushasha wa 2022. Imisi yari myinshi kabisa, nari ndabakumbuye nyene ndafatirwa bivanye nuko ndi umunyeshuri ugasanga ishure ryantwaye kabisa nkabura. Ego rero nkuko mubizi tuba tuje twenyene, tuba tuje turi kumwe n'abatumire, ariko iruhande y'ivyo kuri micro muri kumwe na jewe Grace niyo nshuti. Inyuma ya kamera uriko aratuma amasanamu n'amajwi bishobora kugenda neza ni Alpha. Hanyuma rero ikibanza naco tukaba turi muri business house mu Kamenge kuri 13 muri Sanze. Rero utunyabuzima twose murahadusanga. Sinzi ko ari umupapa n'umumama ariko bagira tubwire, ndabahaye ikaze. Murakoze. Reka mwidondore abariko baradukurikirana muri bande, murubatse bimeze gute? Je nitwa Irakoze Dartusi, ndubatse. Ego hano naho ibubamfu bwanje ndi kumwe, sinzi ko ari umumama nuko ari inkumi, hingaye tubwire akazina yongere atubwire ko yubatse. Ego ndubatse, akazina ni Uwizeyimana Nadine. Okay, umwe n'umupapa arubatse urugo rwiwe n'undi n'umumama arubatse urugo rwiwe. Mbega ni Dartus papa nde? Papa Darto. Okay. Nadia mama nde? Mama Claudia. Okay, nkuko mwavyumvise rero barubatse. Tugiye kuganira ku buzima bwo mu kibano mu rugo, kumbure novuga experience bamaze kubona haba mu rugo canke kugira bubaka ingene byo byarabagendeye n'ibindi. Turaza kuganira byinshi, reka ndabaha ikaze mu kiganiro, ndizera neza yuko kiza kuba kimeze neza. Mpereye hano rero iburyo bwanje nkuko bavuga yuko umugabo yama ari mukuru, reka mpere hano Dartus. Ego. Nukuvuga mwavuze yuko mwubatse, mbe hajya mwamumaze imyaka ingana gute mwo? Ndamaze imyaka 4. Imyaka 4 mwubatse. Mwamufise abana bangahe? Abana 2. Abana 2. Okay, ni vyiza. None Dartus, uri kuraraba ubuzima bwo mu rugo bw'uno munsi ukabugereranya n'igihe wari ukiri umuselibatère, novuga utarubaka, ubona bumeze gute? Itandukaniro ryo bari rihe? Mbo itandukaniro ry'ubuzima bwo mu rugo cyangwa ubuselibateri hariho itandukaniro rinini cyane bivanye ukiri umusore. Benshi barakunda kuvuga ngo umuntu ni mayibobo. Muri make uburi mayibobo uraja muri ahantu kiraririyo kaja he ariko umaze kubaka cyo umaze kugira uruvyaro ushaka kurara kure y'abana itandukaniro rihari hari byinshi bihinduka. Kenshi uri umusore urakoropa uramesa uragira gute ibintu nk'ibindi, ariko umaze kubaka umva ucuba mu boss uciza baragukorera ibintu n'ibindi, nawe ukamenya nye ukabona ko ubuzima buhindutse, ukacumenya icari cy'urugo. Ariko hari n'abavuga yuko kumbure ubuzima bw'ubuselibatère buryoshe bivanye nuko ushobora gusanga ata muntu akugenga, umenga uricura ukizana, nta muntu akubwira ngo zana ishashe, uvuze n'umunsi simfungura. Kubwawe rero uvuga ati ubuzima bwo mu rugo bwo bworoshe cyane gusumba ubwo wari ukiri umuselibatère? Je novuga ko bwo bworoshe. Urumva umuntu wose ashobora kuba harura sero n'igihe harimo. Uri umusore ubona amengo mu busore nibwo bwa mbere, uri umugabo cubona ubugabo aribwo bwa mbere. Hajya ubusore buraryoshe ariko biraryoshe kandi no kwitwa papa. Okay. Kurundi ruhande rero kwa mama Claudia. Okay, mama Claudia, mbega mwamumaze igihe kingana gute namwe mwubatse?
maze imyaka 8 nubatse. Ego. ariko umenga uracyari muto urashobora kuba warubatse ukiri muto. Ego narubatse nkiri muto nyene bivanye ingene narimbaye nyene muri famille bica bituma bivanye n'uburyo narimbayeho nubaka nkiri muto. Nimba atari banga woba wubatse ufise imyaka ingana gute? Je nubatse ufise imyaka 15. ariko biragaragara kweri yuko wari ukiri muto cyane umuntu akuravye n'ubu kungana ukavuga yuko woba umaze imyaka 8 wubatse. None mama Claire ni nk'izihe nk'intambamyi woba warasanze mu rugo canke ko wumva woba wubatse bivanye n'ubuzima wari ubayemwo umaze kubaha vyaroroshe kumenga wagiye ukiri muto? Ahubwo nasanze mu rugo nagiyemwo nkijamwo urwo rugo nari nzi ko ariho nzogirirwamo amahirwe neza ariko uko nagiyemo nizeye ko bizogenda neza ariko siko nabisanze. Ahubwo nasigaye nicuza icatumye imva mu bukumi bwanje ngenda kubaka. Ego. Ariko none izo mpamvu zoba zaratumye wubaka n'ubuzima bubi byonyene ubuzima bubi byari bimeze gute nta bavyeyi wari ufise byari bimeze gute? Ego murakoze nta muvyeyi numwe nari mfise. Nta muvyeyi numwe nari mfise bapfuye mu ntambara mfise imyaka 7 shankurira muri famille ntivyari byoroshe na gato bica bituma nja kurongorwa nkiri umwana. Ego. Ariko Imana ishimwe yuko ubu jembo nusa neza umeze neza kumbure Imana yarabibaye. Imana yarabikoze sinovuga ko cyabikoze yarabikoze. Okay, turabandanya n'ikiganiro cacu ni byinshi tuganira ko kumbure kugira ngo dushobore kumva hirya no hino ukuntu kumbure mu buzima bw'urugo byo bimeze. Ego Dartus canke papa Darlo. Ego. Tumenyereye twumva yuko hariho imiryango imwe usanga iyo hageze ko umuvyeyi yibaruka kumbure ugasanga harabaho ikibazo cyo gutorera izina umwana. Umugabo akavuga ati ni jewe mvyara nije ntegerezwa kwita umwana amazina. Umugore nawe akagira ati burya nije ndamutera igise. Mbe wewe ico kibazo wagikemuye gute? Ico ni kibazo gitoyi cyane ku bantu bubatse. Kawaida umugabo kwita izina umwana si bibi cyangwa umufasha we kuri mwita si bibi. Ubu rero urabona ko turi mu isi iguma iryoha iyo hageze ko umwana aboneka mugerageza umwe wese akavuga gwezina hama maze mukayafatanya mukacamo mutajyazina mumva mushaka mutayenze gushwana mutayenze kubita ya mazina ya kera ngo yakurikirana ibintu by'inzankano z'imiryango canke ibindi ukaca usanga mubihurije ko umwana akaca muti izina atagushwana. Kuvuga ku bwawe kibazo mu muryango kiva ku kwita izina umwana we mwaragitoreye umuti muravyumvikana hagati yawe? Muri make jewe kwita izina umwana ntago byo nangora cyane nije ndayabita nta birebe kandi madame ari fière naco bimutwaye nibisanzwe. Ivyo nibaze gata kibazo kubera ari ubusanga kumbure hariho cyumva na Okay, kurundi ruhande rero mama Claire. Okay. Mama Claire hari ibintu tumaze imisi twumva kumbure mu micungararo yaho tubaye haba ku mugabo canke haba ku mugore ugasanga hariho harabinduru mu muryango kumbure zivuye ku kibazo kanaka gishobora kuba kiri hagati y'abubatse. Mbega ku bwawe iyo bavuze ku mugabo guca inyuma umugore canke bakavuga ku mugore guca inyuma umugabo wumvike? Numva uwo mugore abagize nabi canke n'uwo mugabo abakozi kosa cane. Ego. Abakozi kosa gute? Abakozi kosa kuko iyo mumaze kuba mwubatse urugo muri babiri muravugana ibi na biriya mukumvikana aho umwe agize ikosa mugahanurana umugabo solution yo umwe yocaje hanze uwundi akaja hanze. Muricara mugatorera inyinshi ico kintu mukubaka rukaguma.
nko ku bwawe nko mu gihe bishitse ariko ntabyo ndakwifurije bishitse ukisanga muri iyo situation ugasanga umugabo kumbure siminwa bimwe ushobora kuvuga ati nibyo nabwiwe ukabyibonera neza ko aguca inyuma muri ico gihe wokora iki mwo kimweje ndabyiboneye kabisa ndumva mengo byongora kwihangana ego byongora kwihangana kuko ntaco yoba yamburanye sinumva ko no byihanganira uvuze ko byo kugora kwihangana ushatse kuvuga iki je ico shatse kuvuga ko nohita mvana nawe ego ico ni kintu mu rugo kibabaje cyane umugabo yopfumagira ubundi bupfu bwose mugapana kugenda akaryama n'uyundi mugore nawe yagusize mu nzu ataco yigeza kuburana mu buzima ego ariko mama Claire nibaze ko nawe icyo kintu ataco mugirira ku buryo numva ko wohita ufata decision novuga ko isa niyigoye nk'iyo yo gutandukana nawe ngira nuko nawe uzi neza ko atavyo woshobora kumukorera je nobikora ntakubeshe nobikora apana ibyo kuvuga ngo abantu bambwiye ngo umugabo wawe araguca inyuma ngo twama tumubonana n'umukobwa kanaka canke n'undi mugore kanaka nyene dufate nk'ubundi abifatiye bavuye nko mu hoteli indani nukuri sinokongera kubana nawe yoba nkoreye ikintu mu buzima ntazibagirwa ego ariko nawe ngira ntavyo wamukorera ngo umucinye umuzi neza yuko nawe bikubabaza nkuko oya je ntavyo nokora ego okay kurundi ruhande rero kwa papa Darlo okay ego papa Darlo mbega wewe mu rugo nirihe kosa umugore yoshobora kugukorera rigatuma umwirukana okay hama mu rugo habaye amakosa menshi cyane kandi ingo z'iki gihe zirubatsega hariho amakosa yo guca inyuma uwo mubakanye hariho amakosa y'utuntu n'utundi kutumvikana mu rugo ariko genda umuntu ushobora kuba bamvuga ko uko niyakira mu bintu ibyo ari byo byose jewe umugore wanje anciye inyuma canke kazana ibindi bintu tugapfa ibindi bishoboka kumwirukana muramengo siyo solution none ku bwawe wokora iki muri ico gihe aho mvuze ni kumwirukana siyo solution bivanye n'uruvyaro rwanje kubera uri umupapa uteza gukunda abana bawe nkuko wabavyaye ndashobora kugira kwirukana umuntu ntagari kumushira ku karubanda ukamushira hanze akangara oya kubera iyo yangarana na rwa ruvyaro rwawe ku mugongo mbo je kora nkunda abana banje ndabakunda cyane ntago byo nyorohera ko yangara ahubwo turagira separation du corps akabukwiwe mu cyumba kiwe nanje nkabukwanje kugira nshobore gukurikirana abana banje kuvyo nshoboye hama ivyo bindi nkavyihama amahoro none hamaze kubaho iyo separation kuvuga umwe akaryama mu cyumba ciwe burya mwamubana koko muri make tuba tubana tutabanye ariko abisi batabibona ni kuvuga bavuga uti niceye kubona no kwirukana umugore kumbure n'abandi bakabibona twafuma twahokanira ego cyane ntago ari iceye kumwirukana ari umuntu utavyaranye biraboneka sawa no mwirukana nk'aba bana banje bagiye kubaho nabi kandi nshoboye kubarera candamuhaguye cumba nkaja muri gwanje cumba nkakurikirana aba bana banje. Okay, none nk'abagabo bavuga ko kumbure kubera ko urabona ko umugabo ni warongora umugore aviwa bakaza muhira aho umugabo aba hari abagabo bavuga ati rero jewe ndamufasha kubera ko abafisi iyo yajava aca asubirayo ati mugabo jewe naho yomfata sinsubirayo donc nguma hanyene ntanyirukana ntayonja ico kintu kivuga kuri mbo kwico kintu uko biri jo kunza nagitahura sinzi ko ariko abandi bagitahura mbo kaida umuntu bamufashe asambana uramufasha asambana urabibonye abandi bagabo barakunda kutavyihanganira ariko kandi biraryoshe kubona umuntu ko yakoze ikintu kabaho ukacuhora ugacuhora ntubimubaze no kubimubaza ego nk'ubu uramufashe umugore wawe ariko asambana
cyangwa umugore afashe umugabo akasambana ukamurabisha amaso ukacuhora umugore arashobora kugenda cyangwa akikosora kubera gusambana kwiwe banza urabe wewe umugabo ese umugore asambanye kubera iki mu rugo mushobora kuba mudahuza ushobora kuvuga ni ukuvuga hari igihe bishobora kuba biva kuri wowe ego none bishitse ugasanga nama minsi yose ngiye mu gitondo saa sita ngarutse saa sita z'ijoro naborewe ndagiye kandi mu gitondo ngarutse saa sita umva inshingano z'urugo ntazo ndimo uyo mugore ntiyo kwihangana ko afise umubiri none asambanye kwiyumva eske ikosa ni ryande icyo nicyo kishingo z'iki gihe entreta rero reka dushimire servere ku kanyobwa akabatembe neza okay tugenda dusozera n'ikiganiro rero reka tuyage na Papa Darlo biguma ari injana nyene urantunga okay mbe hajya mu rugo iyo bavuze icubahiro wumva ikiwe mu rugo iyo bavuze icubahiro ico numva jewe icubahiro ego nkuko abantu bacumva icubahiro ni icubahiro ku muntu ariko icubahiro mu rugo naho biva kuri mwe babiri mu rugo kandi icubahiro yaba umugore akaciha yaba umugabo akaciha ariko iyo bishitse rero kikabura ni hahandi usanga urugo byahaye nyine mu bisanzwe no mu bitabo vya Bibiliya biravugwa yuko umugabo akunda umugore nawe akubaha umugabo rero muri ico gihe sinzi kumburengira hariho abagabo bashira kuca bavuga bati umugabo ni jewe ukubahwa donc umugore n'umuntu haraho nyene ukoresha nk'igikoresho kiraho wowe kuri ivyo ubitahura kubw'ivyo bivana n'ukuntu abantu batahura ibintu mu rugo nta mukuru nta muto ahubwo no gushira hamwe yego okay reka rero tugende na mama Claire mbe mama Claire nawe nk'umudamu iyo bavuze urukundo mu rugo wumva iki iyo bavuze urukundo mu rugo nuko mu gihe mwubakanye muri babiri umugabo umwubaha nk'umutwe w'urugo nawe hanyuma akakubaha nka mama w'abana biwe mukubahana hama mukubaka neza ego mbe hajya bavuze yuko ufise abana bangana babiri umuhungu n'umukobwa byo mbyara abahungu gusa kandi urabikunda ntacyo bitwaye ndanabakunda cyane mbe kuri bajya bagabo nabo usanga kubita umugore ubyara urubuto rumwe wowe ntacyo bigutwara nukudatahura kawaida umwana n'umwana akwise papa gusa urumva ko ari umwana aho ni bon nawe wavuze gufite abakobwa gusa fise abakobwa gusa wow abahungu babiri abakobwa babiri urumva yuko mucamo aba mwana okay tugendere dusozera n'ikiganiro cacu none Dartus nk'umupapa yari yatumiwe hano mu kiganiro novuga nakaye nk'akajambo wotekerera ba papa bagenza ukumbure canke imisore bariko baradukurikirana nk'impanuro kuntu bovyitwaramwo kuntu bobikora neza kugira ngo babane neza nabo babana okay je nk'impanuro notanga uko bimeze ingo nyinshi zirafise kudatahura ibintu aha ntawo dondagura kumbure ivyingo z'abandi canke ingo umuntu ababayemo hajya nakujya barundi bavuze ngo agahuzu karahisha ariko ntago ari impaka ikintu cyaco cyose kibaye ngo bace baja ku karubanda baje mu mabarabara baje hehe ntago ari vyiza impanuro je nobaha umugabo yo kwisuzuma umugore akisuzuma mbe guti kubera iki umugore yagiye mu ijyangeso mbe kubera iki umugore mu rugo atansuzugura bishobora kuba biva ku mugabo n'umwanya bishobora kuza ugasanga n'ubu kera nkatwe ruguru bavuga ngo ubugare ugasanga n'ubugare bw'umugore sibyo ugasanga umugore n'umuntu adafatika n'umuntu ubwiye ja mu kurya ja mu kubafu
n'undi mwanya usanga biva ku mugabo kutagira ikiyago mu rugo, kutumvikana mu bintu ibyo ari byo byose, kwama muri ka kaborerwa navuga canke amarigara yandi kandi umaze kubaka ugaca usanga umuntu w'umupapa ugendana n'abajene ucutegaza kwama wigira muri twa dukumi witongoreza none wa mugore wo mu rugo wumva se hari ibintu birebire uzoba ukimushaka naho utaha wewe ubona bimo warimo kare ariko rero mu mategeko bavuga nti ubuntu burihabwa umugabo yo kwiha agateka mu rugo gwe umugore bikagenda uko hama bagahuriza hamwe bagaheza bakubaka byanse naho nibabigire mu rufasoni apana kuja ku karubanda nakana nakabaravanye nakanaka aha ni vyishingo zirubatse zifise ibintu vyinshi ariko ico no banura gusa umwe wese mu gufata ingingo runaka yobanza karaba ko atari mvi muvuyeko ntahave abona wa mugore wiwe canke umugore abone wa mugabo wiwe ngo niwo mubi ahubwo ho kwibuka gutana mu mabarabara bibuke vyinshi bashobora ko baraganire canke aho bavuye ibyo bikabafasha gutahura umugore wiwe canke agahiba ingeso ziwe canke bagahiba twatuntu bapfa hama bagaheza bakubaka kubera aho bazoja hose bazosanga vya bikoresho vya bintu ari kujya nyene umwirukanye ukazana urya uzosanga ari cyo kimwe hariho umugani umuntu yaseze ibintu uwundi mugenzi we arabimwima ndibaza mengo nuko mbe ntiyenze abimwimye nyuma niho agiye acamubwira nti genda we waho batazoguhakura kumure yamugereranyije n'inzuki nange ndabigereranya nk'ivyo vyingo sivyo umugore uramwirukanye arashaka kuvuga nti genda nuzohurana nawe azoba ameze nkanje ahubwo vyiza ukwinyungunganya kuri bya bindi mukaraba ibyo muhuriza ko kumure nimbe je byo babigoranye wanje nimbe mugenzi we byo babigoranye kumbure ni usubiye ukavantireka nubake menya ubake ntuzohava usubira gusambura uhabwa uzurabarirwa abagore nka kujya mengo nibindi bintu turiko turarondera duharura tukwiye rero kumenya kimwe nimbe chance kindi gumya basi canke uhebe wirerera abana nkuko je nakubwiye nti nkunda abana je noca ndera abana banje mpaka gushika yego Dartusi tugushimire cyane ku mpanuro kumbure uhaye abariko baradukurikirana ugize uti muri make umurundi no yavuze ngo wanka ibihundu kazana ibinyagara hari gihe wibaza yuko kumbura umwirukanye cyangwa ugiye hari ugenda muri vyiza ariko hari gihe usanga ugiye ukagenda habi gusumba hamwe waruri igikuru rero no kubaka urukundo ego urakoze ku mpanuro duhaye kurundi ruhande naho reka tugende ko kwa mama Claire mama Claire hari aba mama abakobwa bakiri bato kumbure bariko baradukurikirana nawe nk'umumama mugenzi wabo canke nk'umudamu kumbure urafise ico ushobora kuba wobabwira nk'impanuro ku batararongorwa ku bavyitegurira no ku badamu bagenzawe kazi ego murakoze je nka jewe nk'impanuro noha abadamu nkanje n'abapapa mu bantu babiri bubakanye je nobaha nk'impanuro yuko nk'ubu bishitse hakaba ikibazo mu rugo bo nyene bo kwicara bakagitorera inyishu kuko mu bisanzwe urugo ni babiri kandi iyo mwebwe mwenyene mwicaye hamwe mukigira inama umwe ahantu hari ubupfu abahabona bicaye hamwe bakayaga bashoboye gutora inyishu y'ico kintu gifitiye igiteye ikibazo mu rugo urumva baciye baja kwibarabara bagashwana bakagwana siyo solution cyo no bahanura nuko nyene nk'abadamu nkanje nyamba umugabo yakushavuje ukabona umugabo yitwara ukundi kuntu ukabona umugabo sinzi yitwara nyene nabi mbona yuko bohamagarana bakicara bakayaga ari babiri kuko iyo bamaze kujamo hakajamo mu yundi muntu ntibikunda bica biboneka nabi cyangwa hari igihe ujya muntu mu mutora nk'umugenzi cyangwa nk'umubanyi mukamuhanuza ivy'iwanyu ariko ujya nyene ni wacagenda akabitera inkuru yundi muntu nko kubwanje mbona bo kwicara bakavugana ari babiri nk'umugore n'umugabo
bagatorera umuti w'ico kintu nyamba ari hamwe nyene bakayaga bagasabana imbabazi hama bagatangura bishasha bakubaka rukaguma bakarera abana ego. Ego mama Claire reka tugushimire nawe kumbure ku nyunganizi utanze ngira akamaro. Ndizera yuko abariko baradukurikirana bavyumvise kandi kumbure bakuyemwo icigwa. Hanyuma rero dusozera ikiganiro cacu reka ndabashimire muri rusangi kuba mwatwitavye. Nizere ko nejo muzogaruka. Ego rero hama dusozera ni hano ikiganiro cacu kirangiriye. Ni Roy TV murabizi neza ko tubakunda gose. Niba ari gambere uravye ibiganiro vyacu tugusabe ukande subscribe ntaco bitwaye. Hama biravye ukabikunda bisangiza abandi nta ngorane muri bwa bumwe. Hanyuma ibisigaye navyo mubandanye mubana n'Imana abagwaye mukire abafise ibibazo naho mwihangane nta mvura idahita. Ciao. Akwiye TV.